Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates, mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kugira intangiro nziza z'icyumweru. Nibutsa ko iki ari icyumweru kibanziriza icyanyuma cy'umwaka turi gusoza 2020. Ahanini rero umwaka utarabaye mwiza cyane ugereranyije n'indi, bitewe rero n'ingaruka zikomeye cyane z'icyorezo COVID-19. Twihuse cyane rero tugiye kunyarukira mu itangazo rikomeye cyane ryasohowe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Akaba ari itangazo rivuga ko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Centrafrique kurinda ingabo zarwo zashotowe n'inyeshyamba zabozize. Tugiye kuba turebera hamwe rero impamvu y'ibi byose, ariko kandi nongera kukwibutsa ko uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame aragirana ikiganiro kirambuye n'abanyarwanda, abanyamakuru ndetse n'isi yose muri rusange, aho natwe turaza kuba tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye biraza kuba birimo kugenda biganirwaho, ibibazo bitandukanye birabazwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero turaza kuba tugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Nongera kwibutsa ko impamvu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yafashe uno mwanzuro ari uko rero hari hateganyijwe inama nkuru y'umushyikirano, ni inama ngarukamwaka, bikaza kurangira rero itabaye bitewe n'uburyo ubwandu bw'iki cyorezo bwari bukomeje kugenda buzamuka. Hanyuma rero mu nama iheruka y'abaminisitiri idasanzwe yabaye ku buryo butunguranye, haza gufatirwamo uno mwanzuro uvuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame none tariki 21 Ukuboza ari buze kugirana ikiganiro kirambuye n'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Turaza rero kuba tuhababereye 5 kuri 5 ndetse turabagezaho byinshi bitandukanye, ariko ni mbere gato yuko tuza kugaruka ku bijyanye n'icyo kiganiro, reka tubanze turebere hamwe ibijyanye n'iri tangazo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zashyize hanze. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yohereje ingabo zo kurinda umutekano w'ingabo zayo zishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrique. Itangazo ryashyizwe hanze n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kuri iki cyumweru rivuga ko izi ngabo zigiye gushyigikira izari zisanzwe muri icyo gihugu zibasiwe n'inyeshyamba, kuri ubu zishigikiwe na François Bozize. Mwibutse ko kandi izi ngabo zizacunga umutekano mu bihe by'amatora ateganyijwe kuri uyu wa 27 Ukuboza 2020. Hakaba hashize iminsi hari umutekano muke muri icyo gihugu, by'umwihariko abatavuga rumwe na leta ndetse n'inyeshyamba basaba ko amatora asubikwa ngo kuko batizeye ibizayavamo. Ni kuri uyu wa gatatu Perezida Faustin yashinje François Bozize wahoze ayoboye icyo gihugu gucura umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi yifashishije inyeshyamba, gusa uyu Bozize yarabihakanye nawe yivuye inyuma. Inyuma rero yuko urukiko rwo muri icyo gihugu rubujije uyu Bozize kwiyamamariza kongera kuyobora icyo gihugu mu matora ya perezida ateganyijwe kuri iki cyumweru. Mwibutse ko rero guhera mu mwaka wa 2014 ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrique. Ni kimwe rero mu bihugu bifite ingabo nyinshi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu. Hejuru rero yo kurinda umutekano ndetse no kugarura amahoro muri Centrafrique, ndakwibutsa ko ingabo z'u Rwanda n'ubundi muri iki gihugu guhera mu mwaka wa 2016 zinafite inshingano zikomeye cyane zo kurinda umukuru w'igihugu. Ngaye nguko rero ngira ngo muriyumvira ko akinyeshyamba kashobotse, dore ko u Rwanda rwarakaye cyane ndetse rugahita rwohereza abandi basirikare mu rwego rwo kugira ngo barinde ingabo zarwo zirutse gushotorwa n'izi nyeshyamba zabozize. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, mbararikira gukomeza kubana natwe kugira ngo tuze no kubageza andi makuru ari imbere, by'umwihariko ahanini araza kwibanda ku kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda araza kugirana n'abanyarwanda ndetse n'itangazamakuru. Ariko mbere gato yuko ngenda n'ubundi, reka tubanze turebere hamwe n'andi makuru atandukanye.
Abakunzi b'imikino na sport, uyu nawe ni wa mwanya wanyu. Duhere mu Burundi aho ekipe ya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega yarayitahukanye ikibanza ca mbere mu nkino z'igice ca mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu. Uyo murwi ukaba usumvya inota rimwe Rudende Aigle Noir iwukurikira. Mu ihiganwa ryo gusiganwa n'imodokari naho ryabereye mu ntara ya Ngozi, Awadine Rally Team niyo yafashe ibibanza vya mbere. Desire Hatungimana abitubwire. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri uno w'Imana ntiryasozera indwi igiri ya 15 aho umugwi wa Interstar watsinze Olympic Star mu yingi ibitsindo 2-0. Mu zindi nkino zabaye Musongati yanganije na Royal FC ubusa ku bundi. Message Ngozi itsindirwa muhira n'umugwi wa Bujumbura City ibitsindo 3-2. Flambeau du Centre itsinda Burundi Sport Dynamic ibitsindo 2-0. Kayanza United nayo yatsinze Muzingi igitsindo 1-0. Rukinzo itsinda Atletico Olympique ibitsindo 3-1 mu gihe Vitaro na Aigle Noir zavanye zinganya ubusa ku bundi. Inyuma y'inkino 15 umugwi wa Flambeau du Centre ukaba urangije inkino z'igice ca mbere c'ihiganwa Fazale uri mu kibanza ca mbere. Isiganwa ry'imodokari naryo ryatangwe ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Ngozi, Ishango muri zone ya Mivo no mu Vyegwa muri zone Ngozi mu ntara ya Ngozi. Mu buraruko bw'Uburundi kuri uno w'Imana niho ryasozerwa. Mu bagendesha imodokari zabigenewe ikibanza ca mbere cafashwe na Imitiaz Awandin ari kumwe na Rukundo Alain, mu gihe mu kindi gisata badakoresha imodokari zigezweho ikibanza ca mbere catahukanywe na Awandine Raju afatikanye na BJJ Onesim. Awandine Rally Team ikaba ariyo yavyifashemwe neza gusumba abandi bose bariko barahiganwa. Urongoye ishirahamwe ryo gusiganwa n'imodokari mu Burundi akabashimishwa cane n'ukuntu abanyengozi babashigikira igihe cyose bahiganiwe muri ako karere. Byaduhimbaye cyane rwose kubona isinzi y'abantu tukoze dukorana n'iyonka kuza kuraba ibi birori biryoheye abantu bose, kandi chaque fois le peuple y'ingahe Ngozi yamidufasha iradushigikira cyane, urongere baza ari benshi cyane kandi biraduhimbara natwe, biraduha ingufu zo gutuma tugaruka kandi mu ntara ya Ngozi. Ku bakunzi bahari babandanye badufata mu mugongo nk'uko nyine bagize no munsi. Abakonkurant bo muri Ngozi bariho, message bariho, mwaho boreka n'abandi byoba byiza bazobakira, tuzobafasha nk'uko n'abandi twabafashije kwinjira muri higanwa rya sport automobile. Mwamenya ko mu modoka 12 zatanguye iryo higanwa hashoboye kurangiza 6. Mu rukino nago rwa beach soccer ruhuza imigwi 11 mu gisagara ca Bujumbura, inyuma yo gusoza igice ca mbere c'ihiganwa, muri kino gihe bariko baritegurira inkino mpuzamahanga zitekanijwe mu gihugu ca Tanzania mu ntango z'umwaka uza. Muhozi Masudi cegera c'urongoye urukino rw'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi amenyesha ko bizera ko bazokora vyiza gusumba ihiganwa rya mbere bitabiriye bagatahana ikibanza ca 3. Imyiteguro n'ukuri imeze neza. Umugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba rw'isoka tumaze igihe kitari gito nk'indwi zirenga 2-3 baratanguye imyiteguro neza, kandi tubaze yuko bizogenda neza turavize cyane rwose, kubera mu mwaka uheze twaragiye guhura n'ibindi bihugu i Dar es Salaam nyene muri iyo competition bita Copa Dar es Salaam. Uburundi twabyifashemo neza, twaratahukanye imbere n'ikibanza ca 3, turaronka amamedaye, turaronka n'agashimwe yuko twakinye umupira mwiza dukurikije amategeko. Muri basketball naho mu kurindira igice ca kabiri c'ihiganwa ko gitangura, imigwi iriko irakina inkino za kivandimwe mu kwitegura kuri uno w'Imana. Umugwi wa Rezipo watsinze Urunani ku manota 71 kuri 65 inyuma y'umwanya w'inyongera, kuko mu mwanya watekanijwe n'amategeko iyo migwi yaranganya amanota 59 ku yandi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu Desire Hatungimana akoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira agezweho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa cy'amakipe y'ibihugu ku bakinyi batarengeje imyaka 17, amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma yarayamenyekanye. Ayo ni Uganda na Tanzania. Muri iyi mikino irimo kubera hano mu Rwanda kuri stade Muganda i Rubavu, ejo ku cyumweru muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe y'igihugu ya Uganda yatsinze Djibouti igitego 1-0, hanyuma Tanzania ikuramo Ethiopia yitsinze kuri penalty 4-3, nyuma yuko amakipe yari yanganyije igitego 1-1. Umukino wa nyuma muri Sekafa y'abana uteganyijwe ejo kwa kabiri hagati ya Uganda na Tanzania. Aya makipe yombi kandi ko yarageze kuri final, byatumye abona uburenganzira bwo kuzitabira imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinyi batarengeje imyaka 17 izabera muri Maroc umwaka utaha. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ndi kwa gatatu ikipe ya AS Kigali hano mu Rwanda izahura na KCCA yo muri Uganda, umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika.
9. Uyu mukino uzabera ku stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9. Umukino wo kwishyura hagati ya KCCA na AS Kigali uzabera i Kampala nyuma y'icyumweru kimwe. Mu majonjora y'ibanze ikipe ya AS Kigali yari yasezereye Orapa United yo muri Botswana. Mu mukino wo gusiganwa ku magare mu buryo butunguranye, shampiyona y'igihugu y'uyu mwaka yagombaga kuba mu mpera z'icyumweru gishize yakuweho. Mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda bwasohoye itangazo rivuga ko shampiyona y'uyu mwaka itakibaye mu rwego rwo kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona. Amakipe 17 yari yabukereye, ariko ku munota wa nyuma amenyeshwa ko shampiyona isubitswe. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwasi bukomeza buvuga ko mu rwego rwo kwitegura isiganwa Tour du Rwanda rizaba mezi 2 ari imbere, hazategurwa imikino ya Rwanda Cycling Cup mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare baribaza niba abakinnyi b'u Rwanda bazashobora kurusyaho muri Tour du Rwanda iteganyijwe mu minsi 60 gusa iri imbere, mu gihe batabonye amahirwe yo kwitabira amarushanwa yo kwitegura. Gusa umwe mu bakinnyi bahagaze neza muri iki gihe, Moise Mugisha, akaba aherutse no kwegukana isiganwa Grand Prix Chantal Biya yo muri Kameruni, asanga uko byagenda kose abasore b'Abanyarwanda bazaserukana ishema. Twaricaye turaganira ibyo tugiye gutegura Tour du Rwanda. Yego biragoye kuko nanone kubitegura nonaha ntiwabitegura udafite ibikoresho nanone, ariko mu bushobozi bukeya uko tuzajya dushobozwa nta kizatubuza kuyitegura. Icyo nakizeza Abanyarwanda, tugiye gutangira kuyitegura hasi hejuru, twitoze birenze uko twitozaga. Ndabizeza yuko bishobora kuzagera kiriya gihe dushobora kuzaduhagaze neza. Ndabizeza yuko bazabona isiganwa ritandukanye n'andi yose yahise. Mu mikino ngororamubiri, ejo bundi kwa gatandatu habaye amatora yo gushyiraho ba visi perezida 3 mu ishyirahamwe ry'imikino mu rwego rwo kuzuza imyanya y'abagize inzego nk'uko biteganywa mu mategeko mashya. Omer Ndekezi niwe watorewe kuba visi perezida ushinzwe amarushanwa n'iterambere, ushinzwe ubutwererane na gahunda zinyuranye yabaye teta ndejuru, naho ibirebana n'ubuyobozi n'imari bihabwa Ange Doriane Ntubabare. Yari Claude Munyandinda i Kigali.